Mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri uheze, Iran yarayiteye hafi misile 200 muri Israeli. Ibimenyesha amakuru bitandukanye vyagiye vyemeza bino bitero bitanga inkuru zitandukanye. Amakuru nyayo yashoboka mfise nuko igisura ca Israeli IDF cagerageje gukorora vyinshi muri bino bisasu rutura. Ese hari ivyo vyarageze ku butaka hasi muri Israeli? Ese hari ivyo vyarononekaye? Canke hari abo barahitanye n'ibi bisasu? Ese hagiye gukurikira iki? Iki gisasu rutura Fatah hypersonic missile cajegeje Israeli gikora gute? Menya vyinshi kuri bino bitero bikomeye. Jewe Giseti iyi ni Omega Man. Iran n'umwansi wa Israeli w'ibihe vyose. Aba ntibarota igihugu ca Israeli kironsa amahoro na rimwe. Israeli isanzwe ihanganye n'umutu ufise ibirindiro muri Liban, Hezbollah. Bakaba batanguye ibitero vyo hasi ndani mu gihugu ca Liban bakurikira uno mutwe Hezbollah. Aha mbere bamaze kuvuga ko abasoda 8 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyi Israeli ivuga ko bino bisasu ntaco vyigeze vyonona kinini. Ukuse koko niko kuri? Igisoda ca Israeli IDF cemeje ko hari bimwe na bimwe vyagiye bibaca mu myanya y'intoki. Ngo hari kimwe caguye hafi y'ibiro bikomeye vy'iperereza Mossad. Hari n'ikindi caguye hafi y'ipozisiyo Army Base hagati mu gihugu. Ngo hari n'ikindi caguye hepfo y'igihugu muri West Bank mu muji Jericho. Iki naco ngo cahitanye Palestine umwe. Ni igitero kigira kabiri kuvaho Iran iteye vya bisasu hafi 300 n'amadrone. Ibi Israeli yavuze ko vyinshi bagiye babisabira mu kirere bakoresheje za defense zabo, anti-missile defense systems. Mu gihugu ca Israeli abantu baguye mu gahundwe, isoneri, siren zitanguye kuvuga igihugu cose. Ibi bigasigura ko batewe bagende binyegeza mu myobo, bunkers. Amavideo yagiye akwiragizwa kuri za social media. Habonekanye za misile rutura zirengana hejuru y'ikirere ca Tel Aviv na Jerusalem zerekeza hagati mu gihugu. Aha hace humvikana imituragaro myinshi igihugu cose, mu gihe za defense systems zaciye zija mu kazi zigerageza gusama contre-attaque izi misile zikiri mu kirere zitarashika hasi. Amakuru yizewe mfise avuga ko Iran kuri ino ncuro yakoresheje ubwa mbere zimwe muri za misile rutura ziruka nk'umuravyo, hypersonic missile. Bakaba bazitaziye Fatah. Izi hakaba nta bwirinzi na bumwe ngo zihagarika kubera umuvuduko munini wazo. Zimwe muri izi misile nka Emad ballistic missile na Kadir bashobora kuzimanura, ariko izi Fatah zabateye kuwa amazi zirarengana zishika mu gihugu. Igisoda ca Iran, Iranian Revolution Guard Corps canke se IRGC, ivuga ko ibisasu vyabo vyashoboye kugera Nevatim, Hezarim na Teranov air bases n'ububiko bwa gaze muri Ashkelon. Aba bakavuga ko ibisasu vyabo 90% vyageze ku butaka bwa Israeli. Ibisigarira vy'ibi bisasu debris bivugwa ko vyononye ibintu vyinshi nk'amazu n'amamodoka n'ibindi bikorwa remezo indani mu gihugu. The Wall Street Journal yo muri Amerika ivuga ko ibisasu vyateye ibirindiro vy'igisoda air bases ko vyononye ibintu bitari bike. Babajije Israeli ici bivuga ko Israeli kaba yishuye ko nta information canke amakuru namwe botanga ku mwasi kumenya nimba ibisasu vyabo hari ico vyashitseko, bimwe bita effectiveness. Iki gihugu rutura Iran cahora kizwi kera nk'ubuperesi kivuga ko cateye ibintu bitero kuri Israeli mu kwihorera igitero kino gihugu Israeli cakoze hagati mu gihugu muri Tehran ku mugwa mukuru wa Iran, cahitanye umukuru wa Hamas Ismail Haniyeh, n'ikindi co muri Liban i Beirut cahitanye umukuru wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Uyu mutwe Hamas ni umutwe w'abasuni b'abayisilamu na Hezbollah ni umutwe w'abashia b'abayisilamu. Ibi bikaba bishigikiwe n'iki gihugu ca Iran. Amakuru atangwa na Reuters News Agency avuga ko umukuru w'iki gihugu Iran
the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ubwiwe ari we yatanze uburenganzira bw'iki gitero. Igihugu ca Israeli gisanzwe ari inshuti yakadasohoka, bikaba binafashanya cyane n'igihugu ca Amerika, Ubwongereza, Yordania n'ibindi mu bwirinzi. Kivuga ko gishimira abambari baco allies mu guseruka rukambye. Aba barafasha cyane Israeli yo yatewe mu gukorora bimwe mu bisasu. Aba bakaba bashimye cyane uko Israeli yavyifashemo. Izi misile rutura zo mu bwoko bwa hypersonic izi nizo misile zirenze izindi ku muvuduko, bakaba bazitaziye Fatah bikaba bisobanura conquest canke intsinzi ku rugamba. Izi nta bwirinzi na bumwe ushobora kuzirinda. Ubu Iran ivuga ko igeze kuri version ya kabiri ya bino bisasu. Izi misile zo mu bwoko bwa hypersonic, ibi bikaba bisigura umuvuduko uri hejuru y'ico bita Mach 5, ni birometero hejuru y'ibihumbi 6 ku isaha. Nta zindi misile z'ubwoko bwa bwose zishobora kwiruka kuri uno muvuduko. Iran ivuga ko misile zabo zishobora mbere no kugera kuri Mach 20, bisigura ngo hejuru y'ibirometero 200,000 ku isaha. Nta bwirinzi na bumwe naho bwo babuteye imbere gute bushobora kwirinda ibisasu by'umuvuduko nk'uyu. Izi misile rutura zikoresha technology bita glide vehicle warhead canke HGV, bigatuma zishobora kugira ivyo bita maneuverability, no kuvuga zirakwepa iyo ugerageje kuzirinda. Ziraguruka cyane ku muvuduko munini, wagira ngo urungike iyindi misile ikora counter attack zikayikwepa. Izi misile zifise ubushobozi bwo kugenda ku birometero 1,500 range z'uburebure, bigaca byorohera cyane Iran kuzirungika mu gihugu ca Israeli. Iyi Fatah 2 iravuguruye kuri Fatah 1, ni kuvuga Fatah ya mbere barongereye ubushobozi bw'iki gisasu ca Fatah 2. Iran ivuga ko ari ubwa mbere bayikoresheje. Iyi ifise ico bita engine propeller, iki kigatuma ishobora kuguma mu itazanure ry'ijuru ya atmosphere, ikamanuka gusa ku isi yitura aho bayigeneye target. Iki gihugu ca Israeli gisanzwe kizwi nk'igihugu gifise ubwirinzi bukomeye kandi buteye imbere. Iki gifise ivyo bita anti-missile defense systems z'ubwoko butatu. Hariyo bita R3, hakaba niyo bita David Sling, hakaba n'iyindi rutura the Iron Dome. Izi uko ziteye imbere kose ntizishobora kwirinda bino bisasu Fatah bivanye n'umuvuduko wavyo. Umukuru w'igisora ca Israeli Lieutenant General Herzi Halevi avuga ko vuba Iran izoriha ikiguzi gikomeye kuri bino bitero, ko kandi kuri ino ncuro bazotumbereza ku bubiko naho baringaniriza ibisasu rutura nuclear weapons n'ububiko bwa petrole oil reserves. Ese Israeli igiye gukora iki? Abako bazwi ko ari inshigwa rimenetse, abako batariherana bategekanye iki? Ese iki gihugu ca Israeli gisanzwe kizwi ku iperereza rikomeye nka Mossad, coba naco nigifise imisile hypersonic. Ikigaragara co nuko Iran yogira imenge. Reka duhanga amaso bigiye gukurikira. Jewe na Riseti, iyi ni The Mega Mind. Mwakoze cyane kudukurikira. Ntimwibagire gusubscribinga, gukomanta no kulikinga ino video. Naho utaha. Ciao.